Kaze muri kino kiganiro kigira ica 32 amakuru tuza kuvugana ko n'abatumire naya uya mbere umugambi wishira hamwe Ogena Burundi wo gushira ifarasi mu mihana y'abanyagihugu mu ntara ya Gitega warateye impari nyinshi hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'ubuserukira igihugu cy'u Bufaransa mu Burundi ambassadeur Laurent Delahousse. Inkuru ya kabiri niyerekeye urunani ruhikemo amashira hamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike go muri Burkina Faso gwitwa Balai Citoyen gwasoye itangazo ruvuga ruti abashinga amateka bacu baramenje kubahuka bagashigikira ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kandi bumaze imyaka n'iyindi butema bugatongora. Izo nizo nkuru tuza kuvugana ko nyamukuru hakaro n'indi nkuru rero yerekeye itegeko ndetse gufatwa n'urongo n'ujejwe novuga sécurité ujejwe umutekano mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kuri kumutanga mu gisagara ca Bujumbura yavuze ati kuva saa 3 y'ijoro nta munyeshuri n'umwe aba muri ico kigo asubira gusohoka canke asubira kwinjira mwese nimuje kuryama. Turaza kurana nawe nyene bice ku mayange. Reka ndababwire rero abo tuzoba turi kumwe. Wa mbere ni Jean Marie Ndabashinze ndakoramukije. Aramutse muco ngira sinda kuvuga menshi kuvyerekeye ijuru umunyemesha makuru wa Radio Nzamba gateka kawe ukaba ukunda kuza muri kino kiganiro iyo tugutumiye wakoze rero kwitaba kandi ubutumire bwacu. Nakoze namwe kuntumira. Ego ubundi turi kumwe ni Emile Nibasumba ndakuramukije Emile Nibasumba. Aramutse. Naho subwa mbere cyangwa bwa kabiri uza muri kino kiganiro ukaba rero umenyesha makuru wa Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Namwebwe ndabaramukije mwese meko muradukurikirana. Dore ku nkuru ya mbere rero ifarasi 10 zazanywe nishira hamwe Ogena Burundi muri commune Nyarusange ni mu ntara ya Gitega zarateye icuka kibi hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD na ambassadeur Laurent Delahousse aserukira Ubufaransa. Ico gihugu kabico catanze uburyo bw'amafaranga kugira izo farasi zizanywe mu Burundi. Uwo mugambi wa Ogena Burundi ukaba ari uwo gutezurira abakenyezi n'abana mu bikorwa vyabo vya misi yose nk'ivyo kuvoma amazi bayakura mu myonga batwara mu mihane wabo vyo kwikorera inkwi kwikorera umwimbu n'ibindi bikoresho basanzwe bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose. Ariko rero abanywanyi ba CNDD-FDD baciye bagiriza ubuserukira Ubufaransa ko ahubwo ariko asubiza inyuma igihugu cy'u Burundi abesha ngo ariko abazanira iterambere. Ndabashinze mbe none ujye mugambi wo gutanga ifarasi igihumbi mu mihana igihumbi nyene wabakiriye gute wumvise umugambi washikiwe na ambassade y'Ubufaransa? Murakoze je nibaza ko umugambi ahawo si mubi kuko si ikintu caje giturumbuka. Uwo mugambi waritswe haraba gusaba ifarasi haraba kwandikira makete yuko izo farasi zigiye kuza kugira ngo zirabe ico zofasha abarundi. Icagiye gutangaza rero ni iyo nyifato y'abanywanyi ba CNDD-FDD abanywanyi kandi batari n'abasanzwe kuko nkuko byagiye biragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi n'abantu bafise amabanga ba directeur general twarabonye utwara Otrako twarabonye utwara binyamakuru vyandikwa vya leta bose nyene bifatira mu gahanga ambassadeur mu Faransa Delahousse. Ukaca wibaza rero igituma izo farasi baza kumwifatira mu gahanga zamaze gushika mu gihugu si ntizaje mu muyaga harabaye kuzisaba haraba no gushika kubo zari zigenewe gufata. Rero bikanyereka ko ari wa mugambi ugushira isoni wabo banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD naho ubona mu iyi myaka 3 irangiye imyaka shebuja Petero Nkurunziza amaze atemewe n'amategeko ingorane zabo zose bafise uwo bazegekako. Ejo n'abafaransa no munsi n'ababirigi hirya yejo ni Union Africaine ni ONU bama bafise umwanya wose n'umuntu atashobovuze ama bafise
uwo bovyegekako. Iyo rero niyo ntumbe niyo jewe nibaza ko bijya bitutsi byo kumutuka byo gutuka ambassadeur wa Faransa n'umugambi n'inyigisho zigishijwe cyane cyane kuva aho baviriye ku murongo w'amategeko kugira ngo ikosa ntiribe kurenga amategeko ikosa abundi ngo kandi karero washaka gatoyi igihe ha amatora ejo bundi tarike 17 babaje abanyagihugu navyumvise muri mwishu rya Amerika baraza abanyagihugu ati mbere ibwirizwa shingiro rigiye kuzobamarira iki muri batatu bavuze babiri bavuze ngo tugiye kwikukira ngo twazo twakwa n'abazungu unakibaza abazungu batwara Burundi ryari kuva ryari kugira ryari nabo nyene babivuga bityo kuwa mbere mukakara no bama bagenda guhiga naho umwe hari umwe yavuze yuko iryo bwirizwa shingiro hari n'uwavuze ko iryo bwirizwa shingiro rizotuma abasuma bahora bamwe ibijumbo badasubira kumwiba mugabo abandi warumvise mu nyagihugu ikintu cyo kubankisha ico bita abakoroni mugabo ntawe bobesha ko bitanguye aho baviriye ku murongo w'amategeko novuga ni ico twokwita stroga ije kuva Petero Nkurunziza arenza amategeko kugira ica kinyegetse aca yerekana ingorane ko atariwe arabandi nivyo rero bajyaye nogira nti n'abantu barizere bashaka kwereka shebuja yuko umugambi wiwe ugutuka bari abantu ko atariwe wewe yoganza gasabwa atariwe ahubwo ari bariya niyo siguro je nobiha Emile na ambassadeur Laurent Delahousse ati ifarasi zije zimeze nka ya miduga Land Cruiser yica mu misozi hanamye igenda yikora ibintu byinshi abandi nabo bati mbega imba kwa ico mwakoze ari terambere mwatuzaniye umva bifashe kubona baciye bafatira kwako kantu avuze bati mwa Abafaransa mwe ko muzana ingendo y'ubukoroni mu Burundi icyangira icinyigiza inyuma nkuko ndabashinze yabivuze ico novuga kuri zirya hari abazita indogobwa byatanguye gutera ingorane kuko ujya aserukira Ubufaransa mu Burundi yarabishize ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana amajambo yavuze nuko zifise akamaro hanyuma haraba abantu batangura kuvuga bati mbega mu Burundi mwabaye gute bariko babahendesha indogobwa hariho abandi bariko bararondera ibibanza vy'ukurongora ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ati muge bariko barabahenda iryo nta terambere birimo urumva bica bitangura kuzana induru bamwe batangura kuvyiyamiriza ariko je nizeye ko zirya ndogobwa nizeye ko bazozisubiza mu banyagihugu kuko abanyagihugu muri ivyo nta ruhara babifisemwo ibintu vy'amareta canke ibintu vya politiki nta ruhara babifisemwo bobo barajishinga n'iterambere ryabo ariko nogira ko mvuga ko hari abantu biyumvira ko kumbura imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'u Burundi yatitutse ariko jewe siko ndabibona kuko ntiyategerezwa kuba mibi kuko uravye Ubufaransa naho bwagiye burasaba ingingo zifatwa ubiravye bwatuma ahubwo leta y'u Burundi yoroherezwa notanga karorero nko mu nama iheruka y'umutekano iheruka Ubufaransa muri ONU ntibukora cyo kimwe n'Ubushinwa canke Uburusiya bwo bwavuze buti ivyo bintu vy'u Burundi nta mahoro n'umutekano bihungabanya murarondera izindi nzego za ONU muza murabishiramo muvyigiremwo kuko aha mu nama y'umutekano ivyo nta kibanza bifise Ubufaransa ariko bwobwo burorohereza leta y'u Burundi ariko bukagira ko bugira n'umwihwezo nk'akarorero mu nama iheruka bwaravuze bati mwabagabo mwe iryo bwirizwa shingiro muhinduye muratituye amasezerano yarusha yakingira inkehwa z'abatutsi mwebwe murabihonyanze byose nta mahoro rishobora kuzana iryo bwirizwa shingiro basubira barababwira bati ibiganiro ubu ntaho bigeze byarahagaze kugira ngo ibiganiro bigende neza mutegezwa kureka amaradiyo agakora
abaharanira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki nayo nyene agakora nabo bagwanya leta nabo nyene bagakora ku mugaragaro barabwira kandi bati kuko baragira ko bakabakebura bati ubu abantu babagwanya ubu bariko bahurumbira imigwigwana bariko baja mu ishamba bariko baritegura nakazi kanyu ivyo muriko muragira ntibizorama ntibizomara igihe kirekire nukuvuga ko ubufaransa bugenda bukebura bushiramo n'umwihwezo ariko ntibavuga ko imigenderanire imeze nabi kuko ubiravye n'ingingo zafashwe nko mu 2016 irya ngingo yo kurungika ba police amajana 228 ni n'ubufaransa bwasavye ko barungikwa ariko bagize kujya kugira ngo boroshe kuko Ban Ki-moon wewe yari yasavye ko harungikwa 3,000 n'ubumwe bwa Afrika nabwo nyene imbere yaho bwari bwasavye 5,000 nashaka kuvuga gusa ko ubufaransa burashigikira buragerageza gukebura leta y'Ubujumbura ariko mu bisanzwe burayikunda ubiravye ibyo bugira kuri izo ndogobwa rero nibaza ko nizeye ko mu misi za kumbure bazozisubiza mu banyagihugu ndabashinze hari abagumye bagiriza kuva zimwe zitangwe mu Burundi ikibazo ca manda ya gatatu 2015 bagize ubufaransa yuko bwagumye bushigikira ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mbwa buravye ambassadeur Laurent Delahousse bamutuka bagana babatuka ubufaransa ko niwe wabuserukira so bwa mbere muri buka cagihe ambassade izibiri barabara bariko barasanura kugira babakingire neza ambassade yo kubaka impome bavuze bati mweme ko mwigenza nk'abakoroni muko mugara amabarabara y'igihugu cikukiye mu nyuma ashira habona ya nkuru ikinyamakuru Liberation cakora cerekana yuko hariho ikigo ciyitirira izina rya Mandela harimo igipfungu mu gashimwe gwahaye ikiya kigo cahaye Petero Nkurunziza naho nyene bamuja bakano babamusimba bakano bavuza induru n'ibitutsi byinshi no munsi haje ico vy'amafarasi ariko uravye none abo bavuga ati France bwame bushikira Petero Nkurunziza cyane muri oni aho baza baratanga basaba yuko atabihano bikomeye gose byofatwa ariko uno munsi uravye abo banywanyi ba CNDD bavuze ko atari abantu basanze ko harimo abantu b'abayobozi bakuru harimo abandi bajejwe hanyuma banka kumenyesha makuru mu zana mu namashinga amateka n'abandi kubona bariko baratuka ubufaransa uno munsi ubwo ntibari ko baharura nabi abafaransa nyene bavuze ati la politique est dynamique la diplomatie est dynamique je nibaza ko hashobora kuba abafaransa ubwa mbere atangorane babona mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza abo baravuga ati ku mugabo mbona afise akayabugu cane ku gutwara uwo murekera ikiringo nkumbure hanyuma gaha amahoro abarundi ibyo mbere burya n'abafaransa gusa babigira hariho n'abandi bagira bati nabanyabujya ko we nyene yari yivuga tuwondeka n'ikiringo ca nyuma Emile yavuze abafaransa kuntu bakunze kwifata mu nama nkuru ijejwe umutekano naye ndibuka ambassadeur w'Ubufaransa muri ONU igihe babavuga ijya ngingo nyene ya 23 y'ukuzana abapolisi yaravuze ati kuvubu amasezerano yarusha agiye kutubera ikirore kuvyerekeye Burundi muri ONU abafaransa bashobora kuba barashikiye Nkurunziza bavuga ati reka tumuhimanda agende muga amasezerano yarusha bo nyene barazi camazi ubu rero amaze kuyahonyanga ibintu ntibiguma bya bintu vuga umuntu ngo wabimushigikiye ntibiguma ari bya bindi ndi vyiza muri politike kugira ushigikiye mbwa afise ingufu kuvuga rero kushikiye umuntu atwara igihugu afise ingufu nka zeza Nkurunziza kuri scène internationale nawe ntacu bushigikiye kuko mu by'ibihugu nuguhana ni inde amaziki umuntu rero adasohoka igihugu
kuvuga ngo uramushigikiye ntaco byo bikuzanira nawe nka valeur ajoute. Umuntu yari yorganije, yari yateguye inama yakomesa, ukabona bose ku munota wa nyuma barabivuyemo, uwo muntu urashobora kubona icyo amaze sur la scène internationale. Ico gihe n'uwo amushigira avuga ati bwa bundi wo turi kumwe nta kuntu. Uno munsi rero amakuru turonka avana yarukera kuvugira uko abafaransa bariko barahindura ingendo buke buke kubera babona yuko nabo bakeneye kujana n'ufise inguvu hehe inguvu kuri scène internationale. Urabibona mwibi nibi mu makuru yagiye aravugwa yuko umuntu agira ijunja, umuntu afise ryajunja kandi kugira umugenzi w'ijunja navyo biraryoshe ndacane cyane muri politike. Durumva rero ko abafaransa bo bariko barahindura nkuko amakuru amwe abivuga ntaco vyotangaje ugiye kuraba ko icyo Burundi bisigaye buri kwisi. Aha rero novuga abarundi sinzi ko mugabo umuntu yo kanyuzamwo abarundi mu byo twipfuza, mu byo abasenga basengera, twosenga kugira inzego zifise ijunja nkuko ibindi bihugu tubona ariko biragenda, n'ahandi ibindi byose biza bidusubiza inyuma. Tuzo dufise ijunja kugira ngo ufise inzego ziraho zikankamira aho ziri, so kugira inzego zifise ijunja ziseruka Burundi ukabuserutse. Urunani rukiyemwo amashirahamwe yigenga adahari ivyicaro vya politike yo muri Burkina Faso, Balai Citoyen barasohoye itangazo mu miseze aho bavuga yuko abashinga amateka ba Burkina Faso bakoze amakosa mu kuja gushigikira ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kandi bwagirizwa amabi menshi. Ndabutse ko igihe abashinga amateka bahurikiye mu ishirahamwe y'ubumwe bw'abashinga amateka bo muri Afrika baza mu nama y'ugwego nshigwa bikogwa ibujumbura basomye itangazo bamenyesha ko Uburundi burimwo amahoro n'umutekano kandi ko ibihano amakungu yafatiye igihugu ari akarenganyo. Iryo tangazo ryasomwe n'umunya Burkina Faso yitwa Bindi Uoba, ari naco gituma Gorunani Balai Citoyen gwaciye rumwiyamiriza n'abagenzi be bashigikiye ubutegetsi bw'ibujumbura. Emile Nibasumba mbe Balai Citoyen ko naso iryo tangazo mbega Balai Citoyen ifise ingufu zihe muri Burkina Faso? Le Balai Citoyen ni urunani rw'amashirahamwe afise ingufu zikomeye kubera muribuka mu 2014 Blaise Compaoré yifuza guhindura ibwizwa shingiro nkuko biriko biragenda mu Burundi, asaba ko hoba amatora nk'aya bagize yo guhakana canke kwemeza ko bahindura ibwizwa shingiro. Hanyuma abanyagihugu barahaguruka baravuga bati oya ivyo ntituvyemera kuko cyari kiringo ciyo ca gatanu, yagira yongere ikiringo ca gatanu aho yari amaze imyaka 27 ku butegetsi. Baravuga bati ivyo ntavyo ntitwemeye ko usubira kudutwara. Baraja mwibarabara n'abantu bafise ingufu cyane kuko ico gihe ni ibihumbi amajana by'abantu byagiye mwibarabara biyamiriza iyo ntwaro gushikaho bayisenyura nyene iravaho iragenda. No kuvuga ko n'abantu n'amashirahamwe afise ingufu zikomeye kuko muribuka ko n'inyuma yaho hamaze kujaho intwaro y'imfata kibanza yari irongowe na Kafando mbere. Hariho abasirikare baciye barahiritse ubutegetsi. Bagiye abanyagihugu baravuga bati ntituvyemera, twebwe abo twashizeho sabo ntituvyemera. Nabo nyene barinda barahava. Murumva ko bafise ingufu nyinshi. N'abanyagihugu bavuga bati ntimuja kutuvugira kandi ari twebwe muserukira mutatubajije, kandi ivyo mwagiye gushigikira sivyo nakamaramaza gushigikira leta yashesha amaraso niko babivuga
sinzi ko nobandanya ku byo twavuganye kuko twaravuganye ko narakwaje ko natankubaza ko wenda twabakoze iyo nkuru ya Bari Citoyen ujya vugira ajya amashirahamwe yitwa Smoke Bambara kuko mu makuru hari byo usanga umuntu adashizemo kubera umwanya aba ari muto mugabo yarambwiye ati bajya abantu bajya ba député bajya bashinga amateka bacu dutegerezwa kubasaba ko badusigurira ivyo bagiye gukora hariya ntibashobora kugenda kuvuga ibintu nka bijya bitwa ko baduserukira ibintu byo gushigikira leta y'igikenye niko yavuga ati ntibishoboka bategerezwa kudusigurira icyatumye babigira mbere yacavuga ati ngo abo bategetse rega bagize ikintu bagize amanyanga yavuze remaguye ngo bagize ibintu byabo by'amanyanga hanyuma ugahora ngo baca babandanya baca barendegera nico gituma dutegerezwa kubabaza bakadusigurira kuko bijya bintu bagiye gukora ntibibaho Jean Marie bona Bari Citoyen irimo n'amashirahamwe ya société civile yigenga y'ugwaruka muri Burkina Faso twari no gwagiye imbere bakiyamiriza Blaise Compaoré ivyo yashaka kugira abo ahindura ibizo shingira abanyanye aja ku butegetsi mbega icigwa boha abarundi niki icigwaruka cyane icigwa boha abarundi ni kinini kuko abarundi burya bari bafashe inzira y'abanyaburkina Faso gihe Blaise Compaoré yirutse agahunga kubera amanke guhindura ubwizwa shingiro nkuru nziza muribuka ko yabigerageje acisha mu nama nshinga amateka inama nshinga amateka irabimwankira hari kwa 21 kwezi kwa gatatu 2014 hanyuma mugabo ibyo byose arabirenga ko aritoza ku nguvu ari naco gituma burya nibi by'amabwizwa shingiro naco bimaze kuko iwe ntisibwizwa shingiro iwe n'igikenye ni iki kuko nijyari rihari ryaramubuza kwitoza abashinga amateka baramubuza mugabo arabikora nico gituma nibi nk'ibi by'ibwizwa shingiro byo atanuwo byotera umutwe kuko ni nk'agasabi kwa bayihaye ataco kamubuza ico rero abanyaburkina Faso bofasha bobera akarorero abarundi nuko bagiye hamwe barashira mu ngiro ivyo abanyagihugu bashaka barazana demokrasi nyayo aho abanyagihugu bitorera umutegetsi akurikiza amategeko utakurikije bakayamwankira abanyagihugu bakitorera umuntu uko bashaka akabatunganiriza aje ikiringo bagatora uwundi bashaka kuko nk'iwacu demokrasi n'ikintu cyamaze gufata kandi abarundi ibyo barazi icari cyo kwitorera umutegetsi kuko umutegetsi umwitoreye akora azi neza yuko imyaka 5 iheze uzomwivariwa uzomuha azosubira kuza kugira ati ntora ko nakomariye iki abanyaburkina Faso rero buuye bari muri mu ntwaro ya demokrasi barafite umukuru w'igihugu bitoreye bamaze kwirukana washaka kubanyaga demokrasi yabo ubu uye niheze imyaka 5 ataco bamariye bazozana uwundi afise ico yobamarira kuko nkuru nziza bagomba ni jewe nta wundi urumva nta keneye guhiganwa ntakeneye kugira navuga ati ariko none ugwaruka none uteza kwigenza ugwaruka none ngo kwigenza ni ukwigenza ngo kwigenza ugwaruka na cyane ugw'abarundi ni ruve mu nyigisho mbi nkuru nziza nabi bariko barabashiramwo izi z'ubwoko izi ziki izi zuko umwana ivuka avuga ngo caratuvunye ahubwo barabe ineza y'igihugu iki gihugu cacu chamaze kuba mu kagaye chamaze kuba mu kajagari aho umurundi umengo ntacamaze mu makungu kubera babona ingene abategetsi bameze ikice tuteza kucikurako kandi biteza kuva mu kwaruka kugira ngo ikice kituvemwo dusubire tube abantu
bashikamye bameze neza nk'uko abarundi bamye, kuko abarundi bamye abantu hanze bemewe. Reka tunyarutse umwanya watujanye tuje ku nkuru ya gatatu yerekeye ingingo ujejwe securite, ujejwe umutekano mu kigo ca kaminuza y'u Burundi cyo kumutanga mu gisagara ca Bujumbura yafashe ingingo yuko gura saa 3 y'ijoro atamunyeshure asoka ikigo canke ngo yinjire mu kigo aje ava hanze, ndetse anavuga yuko ibirasi baca bavyugara badasubira no kuja kwiga mu ijoro. Murazi yuko kaminuza ari baba biga ivyigwa vyinshi cyane, bategura ivyigwa vyinshi cyane, kenshi bariga gushika no mwijoro, gushika ni saa 7 y'ijoro bakiri ko ariko ubunye avuze yuko guhera saa 3 y'ijoro bitazosubira. Emile Nibasumba, iryo tegeko uryumvise vyakubwiye iki? Ko imengo ryafashwe gusa mu kigo cyo kumutanga? Mu bisanzwe muri kaminuza y'u Burundi ikigo cha Mutanga nico kibamwo, nico kirimo abanyeshuri benshi ba kaminuza y'u Burundi, naco kibamwo nk'ibintu nka vyose, kuko uravye Kiriri canke Irohero urabona ko ataruja n'uruza na rwinshi ruhaba. Kumutanga rero ibiriko birahabera mu kigo nico kimwe n'ibiriko birabera mu Burundi bwose. Muri buka mu 2014 muri kijya kigo harabaye ibintu vyinshi, abanyeshure bariyamirije abategetsi ba kaminuza bariko babashiraho ababarongoye badashaka batitoreye, gushika ubu abanyeshure barongoye n'abandi batatoye, abarongoye abanyeshure nabo abategetsi ba kaminuza bashizeho. Urumva rero zijya ngorane zarahagumye gushikaho haza ibi byo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Haravuye harimo abanyeshure benshi baciyamirije hajya kumutanga, na benshi imbere baranahunze. No kuvuga rero ko ukuntu igihugu gitwawe niko n'irya kaminuza itwawe. Urumva abigayo bazoguma muri ivyo nyene nk'uko igihugu kimeze. Urumva nta gitangaza kirimwo, bizomera uko. Kumbure bizohinduka hamwe igihugu cyo hindura uko gitwawe. Yego, dushaka gureja mari iyo ngingo hava ikwega ingorane gusumba caingira hari ingorane yaje gutorera umuti sinzi. Oya, iyo ngingo ni cya kibazo waruhejeje kumbaza karuti, mbega ugwaruka gukora iki? Ugwaruka nirubone iyo izi ngingo nk'izi zishobora kurushikana. Umunyeshuri wo muri kaminuza bamujyamika nk'umwana, mbega azosoma igitabo ryari, azoja muri laboratoire ryari? Kandi rega nabo babe bagirira, usanga ari ubutegetsi bwabateranije na bagenzi babo, kandi inyungu zabo zari zimwe. Inyungu zabo kwari kwiga, inyungu zabo kwari gusoma igitabo, inyungu zabo kwari kugira ubushakashatsi kugira ngo baje ku rugero isigezeko, baje ku rugero akarere kagezeko. Mugabo ko ubutegetsi utabonera imbere ugwaruka rwabo ruca rusha mu buntazi umbarira nk'imbonera kure muri kaminuza. Iryo tegeko ngo ntirifata imbonera kure ko ngo bo nivyo niko ndavuga. Niyo mbonera kure iza kuzimya amatari kubita abanyeshuri ngo baje kuryama, yafisemo inyungu nkihe atari ububisha. Naho rero abanyeshuri notera kamo abanyeshuri muri kaminuza muri segondere eka bose ko ubona ko ubutegetsi bwa Nkurunziza buriko barabacana yarababoshe ntibashobora nkumbure guhaguruka ngo bivune ngo iyo migozi yababohesheje ngo bayigire, mugabo bamenye babone buri kintu cyambere ni mu mutwe, babone yuko uwo muntu atashobora kubashikana kugira ejo umwanya ubonetse ukwiganzura uwo muntu babe bari tayari. Naho je niko kamo nibaza no batera. Yego, ni naho kino kiganiro kirangiriye, kana gushimira Jean Marie Ndabashinze ko no basubiye kutwitaba na Emile Nibasumba. None ndashimira mwese mwadukurikiranye, no ngashimira n'abatekinicien bari mu hinga bw'ivyuma bashoboye gukora ibishoboka byose kugira aya majwi n'amasanamu ashobore kubashikira. Naho butaha rero kwa gatanuza.